Real Madrid niyo sezo yabo ya mbere ibaye muri UEFA Champions League bagatsindwa inkino zitanu. Zivuga baratsinzwe na Lille, baratsinzwe na AC Milan, baratsindwa na Arsenal, baratsindwa na Liverpool, baratsindwa na Atletico de Madrid. Kubera football bahari iminota 90 baratsinzwe igitsindo kimwe nubwo bayisezereye muri penalty. Bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho wese aherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 ukwezi kwandamukiza umwaka wa 2025. Kuno munsi tuza kurabira hamwe inkino zariko zirakinwa zibanze muri UEFA Champions League muri kimwe cya kane gishira icanyuma. Ku munsi wa kabiri bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho wese aherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 ukwezi kwandamukiza umwaka wa 2025. Kuno munsi tuza kurabira hamwe inkino zariko zirakinwa zibanze muri UEFA Champions League muri kimwe cya kane gishira icanyuma. Ku munsi wa kabiri mu gisagara Londres umugwi wa Real de Madrid wari wagendeye umugwi wa Arsenal baza kuhatakariza bakubiswe ibitsindo bigera kuri bitatu byose kubusa, bibiri byose kuri kimwe basindwa n'umugwi wa Inter de Milan. Besa Company amajambo agenda avugwa aba menshi cyane, twitege ko umugwi wa Bayern de Munich uzoza ukore remontada imbere ya Inter de Milan mu gihe bazoba batembereye. Ku munsi w'ejo kandi umugwi wa FC Barcelona ku kibuga cyabo wari wakiriye umugwi wa Borussia Dortmund baza kubatsinda ibitsindo byose bine kubusa, baduruza 4G nkuko vyama baza gukubita Borussia Dortmund ubutinyagaza bayifashijemo nabo satizi bwabo uno munsi ubona ko bariko bazitwaramo neza. Sawa gusa ni na Paris Saint-Germain yariko igenda itsinda umugwi wa Aston Villa umumenyereza Emery Unai atakaza urukino Luis Enrique amugira ati waje kwa untemberera kuri Parc des Princes mu gisagara ci Paris atakaza Paris itsinda ibitsindo bitatu byose kuri kimwe. Bega urukino rwo kurikira bizogenda gute? Twitike ko iyi migwi yatsinze izokora remontada, twitege ko imigwi nayo yatsinze izozi confirme ko yamaze gushika muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma. Inkino zo gusubiriza zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Bega remontada nko ku mugwi wa Real de Madrid nkuko ibinyamakuru biriko birabivuga zirashoboka. Mbega umugwi wa Borussia Dortmund uzoza usezerere cyangwa utsinde ibitsindo bitanu byose kuri kubusa umugwi wa FC Barcelona? Ivyo hamwe n'ibindi nivyo twashoboye kubategurira mu kiganiro cyacu cuno munsi, ariko sinza kubandi jenyene tuza kuba turi kumwe niwo tuza gufashanya mu kurabira hamwe izi nkino ko zagenze n'amahigwe umugwi umwe ku wundi yoba ufise. Ntabarandiriye reka mbaze nakire uwo tuza gukorana ikiganiro cyacu cuno munsi. Ndakwakiriye mutamu. Ni Olivier nishira imbere, benshi banzi nk'umumenyesha makuru w'inkino, n'iteka ridasanzwe kuba uno munsi ndi muri studio za Nile Sport TV kugira ngo turabire hamwe nkuko babivuze ingene inkino za UEFA Champions League zagenze muri rusangi. Reka tudugire ku rukino rwari ko rurahuza umugwi wa Real de Madrid wagendereye mu gisagara ci Londres ku kibuga Emirates Stadium wakigwa n'umugwi wa Arsenal. Igice ca mbere kirahera arusa ku bundi, igice cya kabiri biza kuyigora, ndavuga umugwi wa Real de Madrid baza gutakaza urukino bona ko ibitsindo biko byinjira nk'imvura mu minota mike. Kubgawe kuja kuruhuka arusa ku bundi, ariko igice cya kabiri bakaza abasore ba Michael Arteta ndavuga Arsenal ikaza igatsinda ibitsindo bigira kuri bitatu. Umugwi wa Real de Madrid nkawe usanga ukurikirana inkino hagufi, Real de Madrid bayabuziki Arsenal ni kintu yabarushije umugwi wa Real de Madrid. Nivyo urukino je nako ndaruraba, ariko muri rusangi novuga ko Real de Madrid n'igice ca mbere mu isanzwe yararushijwe. Ni kakanyarigabo nyene kuko ifise novuga nka experience nini ya muri Ligue des Champions. Twibukanye ko ifise ibikombe 15 byose. Ni nawo mugwi wa mbere gushika uno munsi, kuko ndibuka ko abakurikira ari Mira AC bafise ibikombe ndwi, ariko muri rusange uravye ugo rukino rwahuje iyo migwi ibiri. Arsenal sinzi ko novuga ngo ni kubera yari muhira, ariko yarabarushije no mu gice ca mbere naho batari bwaronke amahirwe yo kuronka igitsindo.
uti mbega Arsenal mu gice ca kabiri ho yoba yarushije iki Real de Madrid? Jewe novuga ko muri rusangi babarushije inguvu bwa mbere z'ukubera bariko bakinira muhira kandi bari bifitiye icizere bavuga bati reka twemeze abakunzi bacu bariko baradushigikira turi muhira. Urabizi neza yuko igihe nk'umuntu agusanze muhira akagukubita aba yakugaye gose. Rero abakunzi ba Arsenal novuga ko muri rusangi abakinyi babo batabatetereje. Igikorwa c'abamenyereza caciye cigaragaza mu gice ca kabiri. Mikel Arteta nivyo novuga ko akiri mushasha cane ugereranije na Carlo Ancelotti, kuko sinkekeranya yuko Carlo Ancelotti amaze imyaka myinshi cane ariko aramenyereza. Mbere ndizera neza yuko igihe Mikel Arteta yariko arakina yaragikina Carlo Ancelotti yari amaze kumumenyereza. Rero muri rusangi novuga ko abasore ba Mikel Arteta baje bafise ico no kwita determination kugira ngo bavuge bati Real de Madrid naho yama yatsinze iyindi migwi ikomakomeye, muribuka ko itorohereje Manchester City kandi ari umugwi waheruka gutwara ico gikombe. Rero bobo baravuze bati twebwe ntibatugira nk'uko bagize Manchester City canke iyindi migwi yose bamaze guhura. Turahagararira izina ryacu twongere duhagararire n'ikibanza turimo badusanze muhira. Ikintu ca mbere cakoze ko Real de Madrid laba muri mediane bari bapanze Bellingham, Eduardo Camavinga, Modric. Tukaba tuzi kuno munsi ikintu ca mbere Real de Madrid irabuza aba defenseur baza kuzibira imipira kujya twabona ba Nacho, kujya twabona ba Ramos. Mu gihe rero defense ya Arsenal yari igizwe na Declan Rice, Thomas Partey, ukavuze na Odegaard. Uno munsi Thomas Partey ku myaka afise naba bakinyi bariko barakina kwa Real Madrid nta mukinyi umwe ari kumuhagarika. Ugacegenda kuramba mbega Jude Bellingham yari kakina hehe? Jude Bellingham yari kakina hagati, ariko bari bazi ko Araba atari capable yo gufata Saka. Sinzi ko wabibonye Jude Bellingham akina hagati mugabo aje kwibanda gufasha Araba. Mu gihe agiye gufata agofasha Araba byaca bisaba ko Eduardo Camavinga aguma hajya hagati yari umukaseri. Tukaba tuzi ko umuntu akaza kwa Real Madrid ni Aurelien Tchouameni, ntabwo yari ahari. Mu gihe rero Aurelien Tchouameni adahari nta hindi shobora bari bafise yari gushiramo Eduardo Camavinga. Mbega Modric ko atanguye mu kibuga afise experience kabisa kandi umupira arawuzi. Eske Modric kubera kwa Real Madrid hariko hakina abakinyi babiri hagati mu kibuga, Jude yasa n'ubafenta ariko yariko ajua double role, double mission. Mission ya mbere yikinye hagati mu kibuga, iya kabiri akaja gufasha David Araba kuko bazi uyu mugabo Saka nubwo yaravuye mu mvune akazi. Mu gihe rero Jude Bellingham havuye ari n'uwo mukinyi abangutse kwa Real Madrid, haca hasigara Declan Rice kwa Arsenal, Thomas Partey na Odegaard. Niwe wabonye rero kwa Real Madrid hagati hapfuye. Tukaba tuzi koko umupira kwa Real Madrid ukinirwa hagati, bagakina pasi zitatu, bagakora long pass, igitsinde kiba kibonetse. Tugenda kuraba imatch yaraheze umugabo Vinicius Junior ata exploit akoze, ata dribble, ata pass ishika asample akoze. Kubera iki? Hagati mu kibuga hari hapfuye. Real Madrid rero ikintu iri kirazira cyangwa ico yazize munami ikintu muri football udutinye ikintu bitwa kahise. Wakivuze neza mu nkino zine zari zimaze guhuza Real Madrid na Arsenal. Arsenal yatsinze inkino zibiri zose banganye zibiri. Ukagenda kuraba mu Bwongereza Arsenal ifata ikibanza ca kabiri, Real de Madrid ifata ikibanza ca kabiri. Abakinyi babura kwa Arsenal n'abakinyi babura kwa Real Madrid twoshobora kuvuga ko babanganye. Ukagenda kuraba bose bariko bakina badafise mu numero 9. Real Madrid Mbappe se mu numero 9 n'umufo 9. Kwa Arsenal Merino ariko arakina ca ku 9, ariko umukinyi bari baguze nk'umuntu numero 9 yari uyu mugabo Gabriel Jesus kuvuga Man City nawe yaravunitse. Nuvuga bose bari mu kibuga mugabo badafise mu numero 9. Michael Arteta ikintu ca mbere yasumbije nuvuga Carlo Ancelotti hagati mu kibuga. Zijya kuva Declan Rice laba zijya kuva zavuye he?
zavuye kwa David Alaba aramuzana amukorera ikosa baragaruka kandi Merino atsinda igitsinda ugajwende kuraba bafise umupira Lewis Kelly yacaje hagati kugira bakorese nombre hagati ya mipira yoza iva hagati mu kibuga igashikira Kylian Mbappe Jude Bellingham ni yarahari mbega ko ubusa wa defense ya Real Madrid gwaye nindi yari kubarinda byasaba umukasere nka Chouameni kuko Rio Chouameni aravuga ati reka ndinde aba defenseur banje ntihagire imipira bashikira kuko imaze kwashikira abagabo ba Araba niwe mugabo wa Raul Asensio ndetse na Antonio Rudiger baca bakora amakosa bakavamo igitsinda rero Real Madrid ikintu cyambere cyabakoze ko ni effectif nto bafise cugende kurabe kuri remplacer uravye ku ntebe yasubira abandi uhasanga Arda Güler Brahim Diaz uhasanga no munya Brazil akora asimbura Kylian Mbappe Enrique Moreira aba bose ajya nta kintu bari bafise rero ikintu cyambere Ancelotti cyamukoze ko ni effectif nto icya kabiri ni abakinyi ba Arsenal baravye kahise barabona ko Real Madrid iri kwizindi dakanganye ico ni ikintu cyambere cyafashije novuga Michael Arteta gutsinda umugwi wa Real de Madrid ariko rero nyuma y'urukino ibitsino bitatu bimaze kuboneka ibinyamakuru nka vyose vyegereye Real Madrid Marca AC ndetse na za Mundo Deportivo zegeye umugwi wa FC Barcelona zaratangaje ko Jude Bellingham Kamavinga Vinicius Kylian Mbappe bati bagiye na Ancelotti baravuga ko remontada ishoboka bazokora remontada ku kibuga iwabo ku munsi wa gatatu i Santiago Bernabeu nka wewe umaze imisi uri Real de Madrid remontada irashoboka bagatsinda ibitsindo bine kuduga Arsenal yatagitsinda irose cabo moja umake bakabandanye basezereye Arsenal ku kibuga ca Santiago Bernabeu imbere yuko nishura ico kibazo reka mbanze ngaruke gatoya ku bakinyi bari mu kibuga wari kuravuga uti Bellingham yakina hagati muga yongera kugaruka gatoya inyuma kugira afashe David Alaba cyane cyane David Alaba twibukanye neza yuko yaramaze umwanya utari muto atari karakina novuga muri rusangi ntaramenyera nka neza ntaragaruka kuri rya zina giwe rya kera muri Bayern Munchen canke agishika gatoya muri Real de Madrid novuga ko muri rusangi atigeze yoroherwa ushire ko n'imvune yari yagize ibitiro de Liga Macroise simvune yoroshe imvune bikaze ego Bellingham uko dusanzwe tumuza kina d'abord numukinyi afise ingufu kandi novuga muri rusanga akunda gukina ikibuga cyose aragaruka gufasha muri defense arakina hagati mugabo no mu kurondera ibitsindo navyo nyene birashoboka hari habuze Aurelien Chouameni nivyo ariko jewe ndavyo ingene nariko ndarabura kino nukuri Kamavinga novuga ko yakinye urukino rwiza cyane mbere gusumba nuko yaragize iminsi yitwara ariko mu mupira w'amaguru ibitangaza ntivyama iminsi yose vyama vyabonetse usomye muri rusange ingene nk'urya Declan Rice yateye kufra zibiri zikinjira ku buhinga budasanzwe je novuga ko ari ubuhinga budasanzwe no kuvuga umunyegori wa Real de Madrid Thibaut Courtois wewe yarapanga uruhome rwiwe kavuga agaca agenda agacunga ku ruhande uruhome rutari akavuga ati aha nawe ni uruhome ruhari igitsino ntikiza gushika mugiye kuraba muri rusange ingene Rice yawutera wari umupira uri mu ruhinga wari umupira ubona kugenda nkuko umenga uza guca hirya gato ya mugabo agatera kamwe no kwita ka virgule ukagenda no kuvuga Thibaut Courtois yaza kwisanga umupira wamaze gushika mu rusenga atakiri bukureyo rero warumbajije uti remontada irashoboka sinovuga ngo irashoboka cyangwa ngo ntishoboka uko mu mpira w'amaguru navuze ko ibitangaza vyama vyabonetse inimigwi myinshi imaze kubikora ndibuka muri Ligue des Champions ntibuka neza umwaka ariko Paris Saint-Germain yarigeze gutsinda ibitsindo bine byose ku busa bwa Barcelona mugabo mu rukino rwo gusubiriza nicabujije ko Barcelona itsinda ibitsindo bitandatu kuri kimwe ku kibuga cyabo
ndavyibuka ico gihe hari ataki ikomeye cane batazira MSN Messi Messi Suarez Neymar Neymar urwo rukino rwabayemwo ibintu bidasanzwe. Neymar yari Amavubi ahereza imipira ishika binjiza ibitsindo bose baratangaye mugabo no mu nyuma twagiye turabibona Barcelona nyene ikubitwa remontada na za AS Rome za Liverpool zigutwa na Barcelona no Barcelona yakubiswe remontada na AS Rome yongera ikubitwa remontada na Liverpool yari yatsinze ibitsindo 3-0 alale mugabo retour Liverpool ibagema ibitsindo 4 kubwaho rero Real Madrid irashobora kuhomonta Arsenal no kwishura ego na oya ego na oya gute nakubwiye byose birashoboka mu mupira w'amaguru ariko condition imwe kugira ivyo bishoboke kwa Real de Madrid cyane nivyo nabo nyine bazoba bari mu kibuga cabo nta kintu cemeza 100% ko bazoca batsinda ariko bisaba ubwa mbere ko Carlo Ancelotti ahindura umukenyuro mu rukino rw'ibanze bari bagize 4-4-2 ntiyabahiriye abakinyi baba defenseur ba Real de Madrid bakosore amakosa ubwa mbere ahubwo nibaza ko ari n'ikibazo mbere kidasanzwe gishobora no kubakora ko mu rwo gusubiza kubera na wakamavinga yigenza neza mu rukino rwaraye rurangiye yararonse ruje ku munota wanyuma kuvuga ntazokina bisaba ko barondera umusubirizi wiwe mwiza hanyuma bakosora ayo makosa yose hama bagire nico cizere ubwa mbere ico nibaza co borohera cyane no kurondera ibitsindo hakiri kare cyane kuko batabirondeye hakiri kare bakagira nk'amahigwe make Arsenal ikababanza igitsinda nibaza ko ingufu zose zizoca zicika ariko bakunda kuvuga ngo ya minota Real de Madrid ko ikunda gutsinda ku kanyuma igatangaza abantu mugabo ivyo vyose bizoshoboka igihe barondeye ibitsindo vyinshi bishoboka no kuvuga bishika canke birenga 3 mu mwanya mu minota ya mbere bitagenze uko Arsenal bigashika kabatsinda nka kimwe dufate iyo urumva izo bimaze kugira 4 bica bisaba ko Real de Madrid itsinda 5 muri ico gihe itabigenjeje uko amahirwe yo kubandanya mu gice gikurikira azoba ari makeya umupira w'amaguru harashobora gukora experience harashobora gukora uko umugwi wazindutse uwo munsi kuko twama twabibonye ugasanga umupira urashobora kwikubita nko kuri poto inshuro 3-4 canke ugasanga umunyegori yavyitwayemo neza akakuraho imipira myinshi no kuvuga rero muri make birashoboka mugabo bishoboka ku rugero novuga ruto cyane nibaza ko ugerageje urasigura avi wawe kubibona ariko ugagenda kuraba no munsi Real de Madrid bacungiye kuri remontada uno munsi Real de Madrid ni Real de Madrid ifite ibikombe 15 bya UEFA Champions League mbega ko iri kicungira kuri remontada bivuze ko bacungiye remontada agenda yitubitangaza nimba ari umugwi mukuru wayicungira kuri kubitangaza tuvyemeranye Real de Madrid irime ibibazo ati gute niyo sezo yabo ya mbere uco gene nawe ukonsi turabe Real Madrid niyo sezo yabo ya mbere ibaye muri UEFA Champions League bagatsindwa inkino zitanu zivuga baratsinzwe na Lille baratsinzwe na AC Milan baratsindwa na Arsenal baratsindwa na Liverpool baratsindwa na Atletico de Madrid kubera football hari iminota 90 baratsinzwe igitsindo kimwe nubwo bayisezereye muri penalty yumvira Real Madrid uno munsi bariko baraba bitoniyo sezo yabo ya mbere batsindwa inkino zitanu muri UEFA Champions League uno munsi reba bacungiye kuri remontada football ni ibintu bibiri wakivuze neza hariho reality ya football ukuri kwa football ni bitangaza nyimba Real Madrid rero ifise ibyo zina ntibagakwiye gucungira kubitangaza kuko nivyo barakoze remontada nyinshi pe barakoze remontada kuri Man City barayikoze kuri Chelsea Mwibuka Rodrigo akora ibitangaza agombora ariko agatsinda ibitse agatanga bakamuha amapira agatsinda ibitsindo Real de Madrid kabandanya hari kuri Man City mbega ico gihe
Real Madrid yakora ku mutada. Real Madrid ari yubakitse gute? Uribuka Real Madrid yari ifise abakinyi batatu bakina hagati ko yari imeze. Casemiro, Modric n'uyu yari yasezeye gukina umupira w'amaguru Toni Kroos. Ucuyigiranye na Mire y'uno musi igizwe na Bellingham, Kamavinga, Modric. Aba nibo bashushanya nabajya. Tugena mu mutima wa defense barafise Nacho wamenga arasuzuguritse ariko yari umukinya akina hore zose. Bari bafise uyu mugabo Ramos nta muntu atamuzi. Bari bafise Benzema agarukana icizero mu bakinyi uko umugobo umeze. Toni Kroos yari inde? Yari wa mukinyi uko umugobo umeze ashobora gufata ijambo urukino mu mata rugenza uku ngoma nagiserere ngoma nyire polepole. No musi nawe umukasere ninde? Yari Casemiro ntawe. Casemiro yari wa muntu avuga ati jewe ngumafatane na Messi kandi Messi ndazi kagoye ariko bampaye hore ya Messi ndamufata. No musi Kamavinga arakina umupira kandi myiza ariko nta Manchester ashobora gukina atarose kartu. Byose biko bya Victor Real Madrid. Genda urabe kuri bande touche Rudiger aravunitse, Asensio aravunitse, bashira yonde ntawe. Ikintu ca mbere Real Madrid reke kirabakora ni effectif eno. Uburongozi bwa Real Madrid ni buje ku isoko ubugura abakinyi. Iyi mercato y'Ivenare mu kwa mbere barasogora abakinyi. Marazi ko Trent Alexander-Arnold sinovyita ko base ahubwo umuntu wese yaba president wa Real Madrid canke umumenyereza abaje abafise ama principe yiwe. Nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo je singura abakinyi abafise ico yishimirije. Mu Kirundi niho bavuze bati sinjya kaba yariya kandi uzi impamvu ntagushiriyemo hari imyaka Real Madrid atwaye ibikombe itaguza abakinyi ari bage nyene ngenderwako kuri ere ya Zidane ugacigenda kuraba mbega kije gihindi imigino yayo yubatse gute. Nimba tubona hakarorero nubwo tubivanga Barcelona n'umusi iriko yifata neza ni produit za La Masia ariko Real si yadene yabo. Real ni kuja kwisuka kugora umukinyi myiza ikamuzana ukubazanye ba Mbappe ba Cristiano ba Bale ariko twibukanye gatoya ku mwaka uheze ninde yatwaye igikombe ca Ligue des Champions Real Madrid niyo yagitwaye mugabo namba ntihenze Benzema yari yamaze kugenda ariko Jude Bellingham nawe yarakaze, Vinicius yarakaze ego na Rodrigo abo bose bari bakaze. Nivyo uno munsi rero novuga urugero rwabo rwaragabanutse kubera baragize imvune nyinshi mugabo sinodudurira kuko ngo baranse kugura abakinyi. Nimwe nari ndakubwiye nti waba umugwi umukuru w'umugwi le président canke le manager arafise ibiharuro bari karakorerako kandi ikeshi umuntu wese aza kwikosora igihe abona hamaze kuba amakosa. Utagize esheke nta reso uronka kenshi niko bigenda. Mvuze ko babanze kugura abakinyi sinzi uko rukorana bura neza. Genda urabe uno musi ku nomero 2 kwa Real Madrid ndabizi pe urakunda kuraba inkino nyinshi kwa Real Madrid. Uno musi arakina Lucas Vazquez uje si numero 2 ni bricolage. Uno musi arakina Valverde si numero 2 ndagusubije inyuma. Valverde agiye kina kuri 2 abayisha hagati ya mipira ikishikira wa defenseur byoroshe nyimba Real Madrid n'uburongozi babona ko afite ico kibazo tukaba tuzi ko Trent Alexander-Arnold muri mercato y'Ivenare bamutanze miliyoni 25 ariko Liverpool irarahira ati umukinyi myiza nka Trent Alexander-Arnold ko ya mahera no impamvu uvuga ngo bahagura abakinyi bacungira abakinyi ku bakinyi bamaze amasezerano. Ako kantu rero kwa Real Madrid bagakosora iyi mercato igiye kuza bagura abakinyi umukinyi kuri 2 umudefenseur central de formation myiza apana bricolage numero 6 yoza mwishusho ya Toni Kroos uko araje mwishusho ya Toni Kroos yari Dani Ceballos ari mu mvune. Rero Real Madrid ko byiwanje wavuze proposition wa ku byiwanje kutsa gutsinda kuvuga Santiago Bernabeu Arsenal no bibice 30%. Ibice bisigaye ndabona Arsenal ishobora kubandanya. Nice